umushitsi nyene cyo mukuru w'igihugu haje kwakira yitwa Michel Sidibe umunyamabanga nshingwabikorwa ajeje kurwanya sida mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Yari yaje rero ngaha mu Burundi igihugu yari yarakoreyemwo kera, igihugu kandi ngo akurikirana cyane ku twigoro tudasanzwe gikora kugira ngo ingwara ya sida iranduranwe n'imizi kw'isi. Nkuko rero uwo mushitsi yavyivugiye arashima cyane utwigoro twa leta y'u Burundi na cyane utwigoro twene cyubahiro Petero Nkurunziza, aho yamubwiye yuko ku biharuro ishami mpuzamakungu rifise mu byo kurwanya sida mu mwaka wa 2005 abana bavukana umugera bandukije n'abavyeyi babo baba bashika baharugwa mu bihumbi, atari kuno musi abo bana baharugwa mu majana mbere ntibashika n'amajana 5 atakorona kigoro kadasanzwe. Ati bisigura yuko Burundi bwari bukwiye kubera akarorero n'ibindi bihugu, mbere twizera yuko Burundi bushobora gushika ku rugero ibihugu nka Cuba canke ibihugu byo muri Caraïbe bishitse ko mu kurandurana n'imizi ingwara ikizaruho nyanganda sida. Yabwiye nyine cyo mukuru w'igihugu ati mu Burundi imbere yuko mushikira ubutegetsi mu mwaka wa 2005 sida yari nk'ikizaruho nyanganda, abantu barapfa ku bwinshi abandi bakabura imiti. Atari ku rero sida twovuga ko ari ingwara isanzwe. Ati ivyo rero tubikesha cyane utwigoro twanyu tudasanzwe. Ati ko cyane kurwanya sida su gutanga imiti gusa, ati n'utwo twigoro mu gutuma abantu baja ku mashuri ari benshi bituma abantu biga bakamenya kwikingira bagaca ubwenge. Ati gukoresha baremesha kiyago. Atari ko cyane turashima n'ibikorwa by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuko nawe yafashe yagiye imbere y'abandi barundi akitanga cyane kugira ngo ico kiza ca sida kiranduranwe n'imizi. Nyine cyo umukuru w'igihugu rero yamushimiye cyane, aramwemerera yuko intambwe leta y'u Burundi maze gutera igihugu cyose cyo kwisi cifuza kurahura ubuhinga ubwenge n'ubumenyi mu Burundi ari igihugu cugure gishobora gufasha ibindi bihugu bakababwira ingene bavyifashemo kugira ngo intambwe duteye no musi tuyishikeko. Hanyuma kandi baganiriye no ku mashira hamwe amwamwe akunda gukoresha amahere yaragenewe ikiza sida mu bikorwa bitari vyiza. Aramubwira ati ku ruhande rwa leta y'u Burundi mu mico n'imigenzo y'abarundi turi igihugu c'abantu bajya bakaravye kandi bajya bigabuye. Ati ntidushobora kwemera amafaranga yari yo yose yoza ataje gufasha abene igihugu arayoza kubasubiza inyuma. Ati rero dufashanye twese kugwanya ikizaruho nyanganda sida, ariko twirinde gukoresha imfashanyo yari yo yose mu gutuma abene gihugu basubira inyuma.